Muy buenas tardes, jóvenes. Mwiriwe neza gwaruka kuri jewe n'umugisha udasanzwe kubana namwe muri uno mwanya kugira ngo twongere dusangire umwanya wo kuyaga ku mugambi w'Imana ujanye n'iki gihe kuri mwebwe mwese hamwe no kuri jewe nanje. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Umugambi w'Imana uva mu gihe uja mu kindi, uva no mu kiringo uja mu kindi. Buri gihe Imana yamye ifise ugwaruka, kandi ubwo gwaruka bamye ari abantu bakangutse mu buryo bw'impwemu ndetse bagakora no mu murimo wa Kristo. Mwaba muzi ko imisoro ibiri, Yosuwa na Kalebu, igihe bava muri Egiputa, mwaba muzi yuko bagumye bunze ubumwe n'intumwa umuvugishwa n'Imana Mose. Muri kijya gihe umuntu afise imyaka 40 yabakira umuyabaga. Mose ku myaka 80 niho yatanguye ubukozi bwiwe, kandi ubu ku myaka 80 igice kinini c'abantu benshi baba imibiri yabo iryamye mu mva, arabatunuje n'Imana naho baba bari muri Teofaniya, mu mibiri yabo ya Teofaniya muri paradizo. Ariko Mose yaragiye gutangura ubukozi bwiwe afise imyaka 80, ariko yaragikomeye cyane kugeza ubwo yagize ubukozi bw'imyaka 40, kandi igihe yari afise imyaka 120 amaso yiwe yarakibona neza, kugeza ubwo atarakeneye gukoresha amarore kiriya gihe. Nuko rero imbonero z'amaso yiwe ntizigeze ziraba ivyijiji. Imbonero z'amaso yiwe ni ukuvuga yuko atigeze ahuma. Rero ivyo ntibisobanura ko abavugishwa n'Imana bose bari kumera gutyo. Mwitegereze Isaka yagize ikibazo cyo kubona, kandi mu ntambuko ubwo yategerezwa guhezagira umwana w'imfura muri ico gihe yari impumyi, kandi wabaye umugisha udasanzwe kuri Yakobo. Kugira umuvyeyi w'impumyi kuri Yakobo wari umugisha udasanzwe, kuko ntabwo yamenye yuko yari Yakobo uwari kararondera umugisha uwo busamuragwa. Ku ntumwa z'Imana, ku bavugishwa n'Imana ntaco bitwaye bagira canke batagira ikibazo cyo kubona canke ikindi kibazo c'ubugwayi. Izo ni intumwa z'Imana mu gihe Imana ibarungitsemwo, kandi mwitegereze vyose bibakobwi neza vyose. Murabe ikibazo c'ubugwayi ca Sara. Mbega ni ikihe kibazo c'ubugwayi Sara yari afise? Nuko atashobora kuronka abana, yari ingumba. Ico ni ikibazo c'ubugwayi, arico cari ikibazo kugira ngo Aburahamu azoronka umugisha w'umwana w'imfura. Kandi rero murabe ingene Imana yahezagiye Aburahamu, ihezagira na Sara, bahindurira amazina, ibasubiza itoto, nuko baronka umwana w'isezerano. Rero murabe Isaka nawe nyene turabona ko, reka turabe, umugore wa Isaka nawe nyene yari ngumba, wa Aburahamu yari ngumba, wa Isaka yari ngumba, n'uwa Yakobo nawe nyene yari ngumba. Ariko mwitegereze namwe, ku Mana nta kintu na kimwe kidashoboka. Niyo idukiza indwara, kubw'ivyo rero niyo ikiza ubugwayi bwacu bwose. Nuko rero yakijije ico kibazo c'ubugumba, igikiza Sara, igikiza na Rebeka, nande wundi hamwe na Rasheli. kandi n'ibihumbi amamiliyoni kumbure abakijijwe ico kibazo biciye muri kahise ka Bibiliya. Rero
murabe ingene byose biba ku bw'ineza byabaye ku bw'ineza ico kibazo cabaye ku bw'ineza kugira ngo ubwiza bw'Imana bwigaragaze nuko Imana iheze yigaragaze nk'umukiza ndetse nk'iyitorero umuti ibibazo by'abana bayo kandi murabe ingene ikibazo c'ubugwayi ca Isaka cabaye ku bw'ineza ya Yakobo hanyuma ikibazo c'ubugwayi cha Yakobo kuko gucumbagira naco cari ikibazo c'ubugwayi ariko murabe ivyo byose byari byaje kubera umugisha yari yarose rimwe na rimwe hari abana b'Imana bariko bararondera umugisha w'Imana bagira ikibazo runaka kandi hanyuma bakagaruka bafise ikibazo runaka bavunitse canke ikindi kintu nuko bamwe bakavuga bati murabe kuba uri kurondera ibintu vy'Imana urabe uko vyakugendekeye ariko umwizera w'ukuri aravuga ati narose umugisha w'Imana kandi nibonera ko ndarondera uko niko Yakobo vyamugendekeye kandi vyari vyiza kuri Yakobo kuba Yakobo yahindutse Isirayeli acumbagira atari umwe Yakobo ameze neza kuko yacumbagiye afise umugisha w'Imana kuko yagwanye nubwo yagize ikibazo marayika akamuvuna ku mutsi wo kunyonga yitako ryiwe ariko ntiyamuretse ngo agende ndetse afise n'ico kibazo cyo gucumbagira ariko mwitegereze umugwanye mwiza nubwo yoba acumbagira aragwana akaronka umugisha w'Imana rero Yakobo yagenda acumbagira ariko anezerewe kandi uko niko biri ku bana b'Imana bose batitaye ku bibazo bagira mu buzima baronka umugisha w'Imana bakagenda banezerewe bagira canke batagira ibibazo vyiza we nurondera urutonde rw'intumwa abavugishwa n'Imana bagize ikibazo c'ubugwayi wewe uzosanga igitigiri cinshi c'abavugishwa n'Imana nk'akarorero turafise Elisa yari afise ikibazo c'ubugwayi kandi biravugwa yuko yishwe n'iki Elisa rondera ngaho urupfu rwa Elisa yishwe n'ingwara havuga yuko yishwe n'ingwara ariko ntibavuga ingwara yari afise ariko havuga yuko yari afise ingwara nubwo atari ingwara y'ubusaza yari yindi ndwara hanyuma turabona uwundi nde Pawulo afise ikibazo cyo kutabona ijishwe ryiwe rigwaye ariko yari afise umugisha w'Imana yari intumwa y'abanyamahanga kandi yego ariko ivyo reka tubireke kugira ngo hanyuma turabona yuko Pawulo yasenze kugira ngo Yesu Kristo amukize ico kibazo we yavuga ubutumwa bw'agakiza k'Imana afise ikibazo bose babona bose barakibona kuko yame imbere yabo bose baramubona rero umwami rero ku ncuro zitatu incuro ya gatatu umwami yamubwiye ati ubuntu bwanje buraguhagije kuko mu ntangenge zawe niho hahingurirwa iki ubushobozi bwanje rero murabe mu muntu yaragwaye afise indwara yavamwe agakiza k'abandi bantu ariko ni Imana yakize izo ndwara ni Kristo biciye muri Pawulo hanyuma turabona Mwendata Branham afise ikibazo c'ubugwayi uhereye agifise imyaka 7 niho yatanguye kukibona kugeza afise imyaka 49 ngaho hanyuma yarahejeje aratahura igihe izo ntamboko zahera yaratahuye yuko igihe yisanga mu ntambuko ya 50 kabandanya yaratahuye ko cisubiramwe muri we ico kibazo c'ubugwayi buri myaka 7 no kuvuga umwaka w'indwi wari uw'ico kibazo c'ubugwayi ico kibazo nyene
hanyuma igihe yakwiza imyaka 50 ico kibazo cyari camuje ko ku mwaka wa 49 hanyuma mu mwaka wa 50 ico kibazo nticaje no mwaka wa 51 no mwaka wa 52 nawe nyene nticaje reka turabe 50 mu mwaka wa 50 ico kibazo nticaje ariko cyari cyaje mu mwaka wa 49 hanyuma kubera ko caza buri myaka indwi hanyuma umwaka wa 50 yarameze neza no wa 51 no wa 52 no wa 53 no wa 54 no wa 55 ku mwaka wa 56 rero nico kibazo cy'ubugwayi cyaterezwa kuza ku mwaka wa 56 nta kibazo na kimwe cy'ubugwayi camuje ko nuko araheza aratahura yuko yari yakize kandi umwami yaramubwiye ati umwasi wawe yarapfuye amwereka iyerekwa kandi iryo buri gihe yabona inkima iva mu giti mu mwobo w'igiti nuko irasimba imugwa mu kanwa ico rero cyari ico kibazo cy'ubugwayi murabe ingene cashushanirijwe muri iryo yerekwa hanyuma igihe hari hagaze ko yongera kugira ico kibazo cy'ubugwayi imwereka iyerekwa kandi yongera guharagata ca giti agiharuza ingogo ca giti cari kirimwo ya nkima nuko iyo nkima irasohoka yongera gusimbira hejuru icigwa mu gikiriza ntiyagwa mu kanwa akanwa k'Imana ni bande ibyiza reka ivyo tubiceceke rero murabe namwe ingene itaguye mu kanwa ariko yaguye mu gikiriza kandi mu kugwa mu gikiriza aho ntiyashoboye kwinjira kandi iryo niryo higwa rimwe rudende yari ifise kugira ngo yinjire iteza ca kibazo nyene yateza buri myaka indwi rero imaze guhusha nokore ntiyongeye kugira iryo higwe hanyuma Imana yaramubwiye ati umwasi wawe yarapfuye buri gihe yaramwirura ikamubwira ati gafise imikono y'urutoki 6 gusa no kuvuga ngo santimetero 15 imikono 6 yo bwaguke niko kareha rero mwitegereze namwe gitigiri 6 ni gitigiri cy'umuntu ivyo kandi nivyingira akamaro cyane kubimenya kandi kubera ko ishengero rya Yesu Kristo ryari rihagarariwe na mwenda Abraham aca muri izo ntambuko mwitegereze namwe ingene ico gice c'igitigiri c'umuntu hamwe n'igice ca kimuntu buri gihe ishengero rya Yesu Kristo ryinjiramwo nuko kikonona ishengero nico gituma buri kangoro ryapfa nyuma y'igihe runaka rero igihe mwenda Abraham igihe yisanga mu ntambuko y'umunani mwitegereze mu ntambuko y'umunani aho hateruzwa kuza ico kibazo kuri we rero ico kibazo nticamuje ko intambuko y'umunani yatanguye mu mwaka wa 50 kuko mwitegereze namwe imyaka ya mbere 49 ni intambuko ndwi z'imyaka indwi hugwize ndwi ni kangahe 49 muri izo ntambuko ndwi rero buri gihe yagira ikibazo mu mwaka w'indwi aho rero niho hari hashushanirijwe ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga ikibazo cya kimuntu cinjira hanyuma mu ishengero ari naco conona buri gihe ishengero kandi aho niho hanyuma yuko ishengero ryageze muri iyo ntambuko kwigaragaza ko Imana hanyuma hinjira ibintu bya kimuntu igice cya kimuntu hamwe n'ubwenge bwa kimuntu nuko bagakora byose bya kimuntu ikibazo reke kikaba kiraje ikangoro rikagenda ikangoro rigatakura y'ico gihe hanyuma y'ico gihe Imana ikugurura ikindi gihe gishasha hamwe n'intumwa nshasha kandi murabe ingene izo ntambuko mu buzima bwa mwenda Abraham ingene zashikijwe kandi we ntiyamenye ivyo ariko biraba muri we yarondeye ubufasha bw'abaganga ariko abaganga ku kanyuma umwe yaramubwiye ko ikibazo ciwe kitari gifise inyishu
ko cari ikintu catewe nuko we yari umwana w'umunya Irilande, mama wiwe nawe yari ikivange c'umuhinde. Nuko rero ico kivange cari catumye habaho umuntu afise ico kibazo, kandi kubera ko cari ikibazo kitari ikibazo kiboneka, ariko cari ikibazo c'indani c'imbere, no kuvuga cari ikibazo c'akaronda, ikintu c'ikiryango, ikintu co mu miryango, ikintu nk'ico. Ariko mwitegereze namwe, yari Imana iriko irashushaniza muri mwene data Branham ivyari vyabaye mw'ishengero rya Yesu Kristo uhereye igihe ryavuka kugeza ubwo ishengero rya Yesu Kristo rizova kuri ino si. Muri we hariko harishushanyirizwamwo intambuko zose z'ishengero rya Yesu Kristo. Murabe ingene hanyuma yaratahuye uhereye mu mwaka wa 50 w'ubuzima bwiwe ukabandanya, niho Imana yamwemerera kubona ko buri myaka indwi ivyo vyamubayeko. Rero yashoboye kugenda aratahura buke buke ko hari ikintu kiriko kiraba, arico kiri umugambi w'Imana. Ni umugambi wariko wishushanyirizwa muri we, ari nawo wariko urashitswa mw'ishengero rya Yesu Kristo. Kandi kubera ko bavugishwa n'Imana, mu bavugishwa n'Imana ariho Imana yishushaniriza igashushaniriza n'umugambi wayo. Mwitegereze namwe ingene mwene data Branham vyabaye ngombwa ko ababazwa kubera izo ntambuko z'ishengero rya Yesu Kristo, ari nazo ishengero ryari kuzobabazwamo cane, ariko kandi yagize n'intambuko y'umunezero n'ivyishimo. Ishengero ryaragize izo ntambuko, namwe data Branham nawe nyene yarazigize izo ntambuko. No kuvuga ngo yagira imyaka 6 ameze neza, umwaka w'indwi ukaba uw'ikibazo. Rero igihe yashika mu mwaka wa 50, nuko rero wari umwaka uwo yateruza kuba ameze neza, no wa 51, 52, 53, 54, 55. Ariko mu by'ukuri igihe yashika mu mwaka wa 55 yariko yiyumvira ati haranje ku mwaka wa 56 mu buzima bwanje, arico gihe c'indwi, ariyo ntambuko y'indwi. Kubw'ivyo rero ati uko bigenda kose haraje vya bibazo. Ariko mwitegereze namwe iyo ntambuko y'Imana, muri iyo ntambuko y'Imana, aho mwene data Branham yategereza kugwara muri ico akagwazwa n'ico kibazo yari afise c'imbere, ntabwo yagwaye. Hanyuma Imana yamweretse ko yari yakize, ko yari yakize. Imwereka inkima, imwereka igiti, aragaruka aravuga ati iteruza ko biri ngaho. Murabe mu myaka 49 inkima yaramwiyeretse mwiyerekwa, nuko aravuga ati iteruza ko biri ngaho. Aragenda araharagata igiti, kandi yari ngaho, irasohoka irasimba kugira ngo yongere yinjire mu kanwa kiwe, imanuke ishike no mu mushishito, ariko ntiyabishoboye, yaguye mu gikiriza. Rero mwibuke ko marayika agaragara mu gicu. Hariho mu marayika ariwe mwene data Branham yavuze cyane, kandi yavuze ko yarafise igikiriza. Nuko rero mwitegereze aho izihendera, kandi aho dushobora kubona ko ku munsi wa nyuma mu gushitswa kwici iryo yerekwa ryasigura iryo mwene data Branham yagize. Iyo nkima imusimbira ku gikiriza ntiyagwa mu kanwa. Mwitegereze mu gushitswa kw'iryo yerekwa mu mubiri w'ibanga wa Kristo, murabe ibizoba biriko biraba. Mwene data Branham yagumye akize, kandi umwami yaramubwiye ati umwansi wawe yarapfuye. Yaragiye aramubwira ati ja ku musozi. Ku wundi munsi mu gaturuturu aja ku musozi. Aho rero niho yahuye niyo nkima imeze canke isa nimwe yari yabonye mwiyerekwa. Nuko asanga iyo nkima yarapfuye,
yazibuwe n'amahwa y'igihahe, kandi avuga yuko byaboneka yuko iyo nkima yasimbye, nuko icigwa ku mahwa y'igihahe icirapfa. Kandi iyo nkima yabonye hariya yashushanya imwe yari yabonye mu iyerekwa, yanashushanya na cya kibazo c'ubugwayi yari yaragize. Mbega ni gute avuga yuko iyo nkima yagize? Yarayihonyoye n'amaguru. Inkima niwe yayifyenyoye, yarayifyenyoye, ayifyenyora n'amaguru. Ni vyiza, umwana w'umuntu mukoza kwiwe azogira amaguru y'iki? Y'umuringa. Kandi hamwe n'ayo maguru y'umuringa azofyenyora iyo nkima, ndetse n'ici iyo nkima yashushanya cononye cane ishengero rya Yesu Kristo, umubiri w'ibanga wa Yesu Kristo. Ni vyiza, mwabonye ingene ibintu byose bifite ico bisobanura. Rero muri iki gihe c'iherezo, marayika w'inkomeza amanuka ava mw'ijuru, we marayika yaratandukanye n'abandi mu kwigaragaza ko yuko ku munsi wa nyuma azoba ari mu ntamboko y'Imana yo mu gihe c'ibiriko bizifuruka, ariyo ntamboko y'Imana y'umwaka wa yubile, intamboko y'Imana y'umwaka wa 50. Kandi muri iyo ntamboko y'Imana, mu gihe ubwo umwansi azosimba nk'uko iyo nkima yasimba, nuko ikinjira mu kanwa k'umuvugishwa n'Imana, ijya nkima ntiyashoboye kwinjira hariya, yasimbiye mu gikiriza. Uko niko bizoba muri iki gihe c'iherezo, ntizoshobora kwinjira. Kubw'ivyo rero ikanguro rizobandanya, kandi kuba ari igihe gihoraho ntigishobora gupfa. Ico gihe gitegerezwa kubandanya, kandi gitegerezwa kuba nk'umugisha w'Imana. Ni muri ico gihe, ni muri iki gihe ubwo umwansi w'ishengero rya Yesu Kristo azorangiza ukugaragara kwiwe. Ni mu ntamboko y'Imana y'igihe c'ibiriko bizifuruka, aho Kristo azonesha umwansi mu rukundo rw'Imana. Murabe avuga ku bijanye n'igikoko hamwe n'ishusho y'igikoko, hamwe n'abami 10 bazoha ububasha n'ubutware bwabo igikoko, hanyuma bakazogwanya umwagazi w'intama, umwagazi w'intama akabanesha. Mwitegereze aho naho nyene azoba ari kararonka intsinzi. Rero ivyo mu buryo bw'impwemu nivyo bibanza gushitswa ubwa mbere, hanyuma muri iyo ntambuko azoza ubwo hazoza igihe c'ugufyondwa, abapfuye bizera Kristo bazozuka bari mu mibiri ihoraho, natwe bakiri bazima tuzohindurwa. Nuko rero tuzogira agakiza kuzuye kandi gahoraho mu kugira umubiri uhoraho. Nta n'igicurane kizoshobora gukora kuri uwo mubiri uhoraho azoduha. Ako n'agakiza kuzuye. Nuko rero kugira umubiri uhoraho utagwaya, ubumeze neza rero ibihe bidashira, uwo mubiri utagwara. Rero dushobora kubona ko agakiza we yari agafise uhereye igihe yinjira mu ntambuko y'umwaka wa 50 w'ubuzima bwiwe, yari yamaze kwinjira mu ntambuko y'umunani y'ubuzima bwiwe, nk'uko ishengero rya Yesu Kristo naryo nyene ryinjiye mu ntambuko y'umunani mu gihe c'ibiriko bizifuruka, aho rironka ijambo ry'Imana, ijambo Mano yanyagejwe, kandi Mano yari yanyagejwe hariya ntiyabora, yashobora kubandanya iri ngaho ibihe bidashira. N'ishengero naryo ryinjiye mu gihe gihoraho, kubw'ivyo rero ryinjiye mu gihe ubwo agakiza k'ibihe bidashira
rikaronka muri ico gihe mu kuronka umubiri uhoraho, kandi nico gituma ubwa mbere baronka ijambo ry'agakiza k'Imana, ijambo rirema ry'Imana riduha ukwizera, uguhishurirwa kuduhesha guhindurwa no kuzamurwa muri iki gihe c'iherezo. Rero murabe ishengero rya Yesu Kristo rironka agakiza karyo, kaba agakiza ko mu buryo bw'impwemu, ndetse no hanyuma rikaronka agakiza kaboneka, no kuvuga ngo umubiri uhoraho ryari igihe hazoba hageze igihe cyo kugenda. Tumaze kugira umubiri mushasha rero tuzoguma ngaha ku isi gusa imisi 30 kugeza ku 40, hanyuma tuzogenda. Mbega ni igihe kingana gute yari asigaje mwenda Branham uhereye igihe yinjira mu mwaka wa 56 w'ubuzima bwiwe, ariyo ntambuko y'indwi aho yateruza kuba agwaye. Mwitegereze, yinjiye muri iyo ntambuko y'Imana, kandi igihe Imana yamubwira yuko yari yakize, mwenda Branham mu kwezi kw'icumi yavuze ubutumwa bwitwa ngo ku mababa y'inkukuma yera, aravuga ko yakize, ko ico kibazo kitamuje ko muri iyo ntambuko y'ubuzima bwiwe mu mwaka wa 56, kandi ko yari yakize. Aravuga asenga ati, Mwami ubu wankijije, tumuntegereza kugenda. Ubu yari yamaze kumenya ko ategereza kugenda, yari anamenyesha yuko ategereza kugenda. N'ishengero rya Yesu Kristo mu ntambuko y'Imana y'igihe cy'ibiriko bizifuruka kw'iherezo y'iki gikorwa Kristo ariko arakora mu gihe cy'ibiriko bizifuruka, kw'iherezo niho tuzoronka agakiza k'umubiri uhoraho, tukaronka agakiza k'umubiri burundu, turose umubiri uhoraho. Kandi ibyo bizotwereka ko ari isaha, igihe cyo kugenda, kuko tuzomara imisi 30 kugeza ku 40 ngaha gusa, ariko twese tuzoba turi imiyabaga, turi mu itoto ry'ubuyabaga. Mwenda Branham yavuze yuko hanyuma yiruka ku misozi nk'igihe yari agifise imyaka 14 canke 21, ameze nk'uko yari ameze afise imyaka 17. Yariruka ntiyaruha, bari bagowe abari kumwe nawe. Mu by'ukuri namba bagoma biruka inyuma yiwe, bari kugenda basaba ubufasha. Ariko mwitegereze, mwenda Branham yumva ameze nk'uko yari ameze akiri muto. Kubera iki? Kuko ivyo bivuga ko muzuko bapfuye bizera Kristo hamwe no kuguhindurwa kwacu, ubwo tuzoba turi miyabaga, kandi atari mu mubiri w'inyama umwe twari tugifise tukiri bato, ariko dufise umubiri musha kandi w'ubuyabaga utagira inzitizi. Nuko rero tuzoshobora kwiruka. Mbega ivyanditswe bivuga bite? Ntituzogira iki? Ntituzoruha. Ico canditswe ni ikihe? Muri Yesaya 40 ngaho 40 ku 29. Reka turabe ko noshobora kubibasomera kugira ngo murabe ingene bizogenda n'ingene vyashushanijwe muri mwenda Branham yiruka ku musozi. Yari karahiga kandi ntiyaruha, n'umutima wiwe ntiwigeze ugira ikibazo na kimwe. Niwe ayinkomezi abadendebukiwe, kandi utagira intege amwongeramwo inkomezi. Imisore iyo nadendebukirwa ikaruha, n'imisore y'imikangara yo kwica kigatemba. Ariko abiteze uhoraho bazokoma biyubura mu nkomezi nsha, bazodugisha amababa nk'inkukuma, biruke ntibaruhe, bagende ntibadendebukirwe. Kandi hamwe no mubiri uhoraho azoduha, buno buvugishwa buzoshitswa mu mwuzuro wose. Kuko buri muntu wese mu muri w'inyama ashobora kwiruka, ariko haragera igihe ubwo yumva arushe. Ashobora no kugenda, ariko kandi haragera igihe ubwo ashobora kumva agoswe akaruha. Ariko mu muri musha tuzokwiruka ntituzoruha, tuzogenda, hanyuma
ntituzoruha tuvuge duti ndabize ntuguta ndarushe ati ni mu amazi nta na kimwe mw'ivyo tuzovuga muri uwo mubiri nta kibazo na kimwe ufise uwo mubiri hanyuma kugira ngo tuje mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama tuzoduza amababa nk'inkukuma tuzoguruka tuje mu birori iby'ubukwe bw'umwagazi w'intama tuzoguruka havuga gute ati havuga ko bazodugisha amababa nk'inkukuma biruke ntibaruhe bagende ntibadende bukigwa hariho ahandi mw'izaburi 103 havuga yuko basubira mu busore nk'ubw'inkukuma mu nkukuma mwitegereze namwe ingene byashushanijwe inkukuma iriko iriyobora kuko iyo amababa yayo ashaje icihindura amababa iraryama ku rutare nuko igatangura gukuba umubiri wayo ku gitare nuko amababa ashaje akagenda arakoroka hagaca haza ayandi mashasha ivyo kandi biba nk'amenyo y'abana bato igihe babakuye amenyo ashaje ajya amenyo bamera ubwa mbere haca hamera ayandi mashasha rero izaburi 103 haravuga hati umutima wanje himbaza uhoraho namwe bimbamwo byose muhimbaza izina ryiwe ryera umutima wanje himbaza uhoraho ntiwibagire ibyiza yakugiriye byose niwe aharira ibigabitanyo byawe byose agakiza indwara zawe zose agacungura ubugingo bwawe ngo ntibuje mu mahonero akakwambika imbabazi no kugirirwa neza nk'igitsibo agahaza ubukambwe bwawe ibyiza agatuma usubira mu busore busha bumeze nk'ubw'inkukuma yadukuye mu gobo gwe kuzimu mu itanura ry'umuriro aho twagererezwa kuja ko bwicaha yishize ku ibyaha byacu nuko araducungura rero ahaza ubukambwe bwacu ibyiza akaduhaza ijambo ry'Imana kuko umuntu atazobeshwaho n'umutima gusa ariko azobeshwaho n'ijambo ry'Imana riva mu kanwa k'Imana kandi muri iki gihe c'iherezo niho aduha amafunguro azotuma dusubira mu busore nk'ubw'inkukuma amafunguro y'ijambo ryo ku munsi wa nyuma izo nizo mfungurwa dukeneye kugira ngo turonke uko guhindurwa agahaza agatuma usubira mu busore bumeze nk'ubw'inkukuma nico gituma ahaza ubukambe bwacu ibyiza agaduhaza ijambo ryiwe ni byiza twarashitse mu gihe c'ubwiza cyane mu mugambi w'Imana ubwo mwitegereza namwe ubwa mbere na mbere mu buryo bw'impwemu ibintu biba mu buryo bw'impwemu hanyuma bikagenda birigaragaza ibintu byose vyamye biba mu buryo bw'impwemu marabe nk'akarorero kugira ngo tuje mwizamurwa no kuvuga ngo mu kwimugwa kw'abatanujwe n'Imana bimurirwa mu rugo rwa data wo mwijuru bwa mbere ishengero ritegerezwa kuzamurwa rikazamurirwa mu gihe c'ibireko bizifuruka riri mu gihe c'ibireko bizifuruka rero aho niho ryumvira ibi bintu byose biterezwa kubaho vuba kandi ni naho rihazwa ubwiza rigahazwa ubwiza bakaronka imfungurwa zibahesha guhindurwa no kuzamurwa hanyuma iryo zamurwa ryo mu buryo bw'impwemu bagize hanyuma rizoheza ryigaragaze mu izamurwa riboneka aho tuzojana na Kristo mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama ni byiza turabonye ko turi mu gihe c'ubwiza cyane kurusha ibindi bihe byose turi mu gihe c'intambuko y'Imana ari nayo mwenda Abrahamu yaciyemwo ubwo yarose agakiza kiwe ariko yari intambuko y'Imana aho yatereza kugenda igihe yatereza kugenda rero muri iyo ntambuko y'Imana yarose uwo mugisha w'Imana kandi yiyumvise ameze nk'umusore natwe muri iki gihe c'iherezo n'ishengero rya Yesu Kristo muri iki gihe c'iherezo rizosubizwa itoto
nuko se irá rizogenda a la cena rije mu de las mazimano bodas del y'ubukwe bw'umwagazi Aún w'intama en el espiritual, ndetse la no mu buryo iglesia de bw'inkweme ishengero rya Yesu es, Kristo en este tiempo, ni muri iki una gihe iglesia rejuvenecida. ni ishengero risubijwe itoto ishengero rikiri rito ni ishengero rikiri rito risubijwe itoto nk'uko Sara nawe yasubijwe mu bukumi kugira ngo aronke umwana w'isezerano. Kubw'ivyo rero La única que tendrá el hijo prometido es rimwe ryonyene rizoronka umwana w'isezerano ni ishengero rya Yesu Kristo risubijwe itoto mu gihe cibiye komeza ifuruka. esa es una iglesia Ni rejuvenecida. ishengero ryiyubuye risubijwe itoto, ntabwo ari ishengero Allá rya hariya mucha edad, mu bihe byinshi, hariya mu bihe by'ishengero, mu bihembwe by'ishengero ry'abanyamahanga, kuko buri ico gihe cose, buri gihe muri ivyo ni ishengero rimeze nka Sara atarasubizwa mu bukumi, ni ishengero rishaje. Ariko nibiciye mu ishengero rikiri rito risubijwe itoto nka Sara, nkuko biciye muri Sara asubijwe itoto, ariho haje umwana w'isezerano biciye mu ishengero rya Yesu Kristo nawe ryo risubijwe itoto mu gihe cy'ibiriko bizimfuruka mu gihe c'iherezo, niho haza umwana w'isezerano, umwana wa Aburahamu, umwana w'isezerano ariwe marayika w'isezerano aza ku munsi wa nyuma mu gushitswa kw'isezerano ryiwe, kugira ngo bityo ajane ishengero ryiwe mu birori vy'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Ariko bwa mbere ahindura abakiri bazima, abapfuye bizera Kristo nabo bazuke bari mu mibiri ihoraho. Hanyuma bamaze kuzuka natwe tuzobabona, natwe tuzohindurwa, twese rero tuzoba hamwe tumara iminsi 30 kugeza ku 40 ngaha. Hanyuma tuzogenda tuduze amababa nk'inkukuma, tuzoja mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Tuzobona Yesu Kristo mu mubiri wiwe uhawe ubwiza, kuko natwe tuzoba twamaze kugira imibiri ihawe ubwiza. Ni vyiza iyo migisha yose murabe ingene ryashushanirijwe mu myaka 7 ya nyuma ya mwendata Branham. Imigisha Kristo azogira mu ishengero ryiwe mu ntamboko y'Imana y'igihe cibuye rikomeza imfuruka. Rero murabe ingene nk'uko uva mu gihe uja mu kindi hashikijwe izo ntambuko, kandi mu buzima bwa mwendata Branham naho nyene hagashikirizwamo izo ntambuko. Mu gihe c'ibiriko bizimfuruka hisubiramwo izo ntambuko ndwi zigenda zitsinda, hamwe n'umugisha w'Imana ndetse n'ikanguro. Uhereye igihe hatangura igihe c'ibiriko bizimfuruka, ikanguro mu ishengero rya Yesu Kristo ntiryigeze ricika intege ngo risubire inyuma, kandi rizobandanya. Kandi guhishurirwa ntikuzosubira inyuma, ariko kwagiye kongerekana kugwira cane. Kandi ibintu tutatahura mu ntango ubu turabitahura, n'ibisigaye tutaratahura tuzobitahura biciye mu butumwa butandukanye aduha, mu bikorane bikurikira tuzogira, kugeza ubwo guhera ngaha kugeza duhinduwe. Ni vyiza dushobora kubona ingene Imana iriko irakora muri iki gihe cacu, n'ingene Imana iriko irahezagira ugwaruka ndetse n'abana hamwe n'abakuze, n'ingene muri iki gihe c'iherezo abagize ishengero rya Yesu Kristo bazohinduka ugwaruka bose, kuko bazozuka bapfuye bizera Kristo, bazukire mu mibiri y'ubuyabaga ihoraho. Natwe bakiri bazima tuzohindurwa, nuko tugire imibiri y'ubuyabaga ihoraho. Rero dushobora kubona iri banga ry'umugambi w'Imana rihuye n'iki gihe c'ibiriko bizimfuruka mu ntamboko y'Imana y'ubuzima bwa mwendata Branham, uhereye ku mwaka wa 56 kugeza uhereye ku mwaka wa 50 kugeza ku mwaka wa 56. Turabonye
uko byabaye mu buzima bwiwe kandi twabonye nuko biriko biraba mu buzima bw'ishengero ry'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Kandi ibyo nyene biriko biraja no mu buzima bwa buri muntu agize umubiri w'ibanga wa Kristo. Twarashitse mu gihe c'ubwiza cyane kurusha ibindi bihe byose. Mubandanye gwaruka mukorera Kristo muzi yuko vuba igitigiri c'ugwaruka mu mubiri w'ibanga wa Kristo kizokongerekana. Uko kandi ariko arahamagara yegeranya abatoranijwe biwe hagenda hongerekana ico gitigiri, ariko vuba tuzogira ukuza k'umugwi w'ugwaruka babaye muri paradizo mu buringanire bwa gatandatu, bazoza bambaye imibiri y'ubuyabaga nabo nyene kandi bazobana natwe rero tuzosigara twambaye imyambaro ishaje. Twageze kugendererwa kudasanzwe kugwaruka, tuzokwambara ubuyabaga, umubiri w'ubuyabaga uwo yasezeraniye twebwe twese. Uko niko rero tuzokwambara kugira ngo tuje mu birori vy'ubukwe bw'umwagazi w'intama, no kugira ngo tuganzanye na Kristo imyaka 1000, hanyuma tuganzanye n'ibihe bidashira. Ni byiza gwaruka, Imana ibahezagira, Imana ibarinde. Reka dusabe imigeraze, kuko uguhishurirwa kw'ijambo ry'Imana ntituhoronkaho tuguhagarikira. Uguhishurirwa kw'Imana ko muri iki gihe ni iriba ridudubitsa kandi rizobandanya gutanga amazi, ritanga uguhishurirwa ku bantu bazobaho no mu nganje y'ubwiza y'imyaka 1000. Kubw'ivyo rero reka rero duhagarike gusa dusabe imigeraze, hanyuma tuzokomeza kubonana mu bindi bikorane muzoba murimwo. Musenge kugira ngo ashire mu mutima wanje no mu kanwa kanje amajambo ntegerezwa kuvuga, kugira ngo hanyuma namwe muyakire mu mitima yanyu. Imana ibahezagire kandi barinde mwese.